kugira izina nimwe mu bintu bidasanzwe nece cyane mu gihe uri gukora akazi kariko kose. No munsi rero tugiye kugaruka muri Buja Flavor aho bamwe n'abandi bavuga nece cyane kuvyerekeye izina ririko riribwa rya Simba canke se intare mu Kirundi. Izino zina ryaje gute tugiye kubirabira hamwe rero kugira ngo turabe umuzo w'iryo zina rya Simba, mbega uwaritangwe kurizana wewe vyaje gute, yarikuye hehe? Kabanza ndagusaba ugira subscribe kuri channel YouTube yacu, uja munsi ya video urabona hano handitse ivyacu TV, imbere yaho hariho subscribe, hanyuma uze gufyonda kugakengera kugira ngo uzozoronka amakuru atandukanye. Reka ndakubwire yuko d'abord uyu lolilo dusanzwe tuzi asanzwe yitwa Nasor Salum Niyonzima, numwe mu bastari badasanzwe, ndetse izina rya lolilo we nyene yemera yuko yarikuye kumwe mu bahanzi bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nawe akaba atari uwundi akaba ari Neri, umwe mu bahanzi bavumyeje cyane mu myaka yaheze, mu myaka y'2022, ndetse nawe yaje kwifashisha rino zina kugira ngo ashobore gutera intambwe idasanzwe mu muziki wiwe. Tuzi ko muri ivyo bihe vyo mu 2000 gushika mu 2007 no mustari lolilo ndetse na Big Farious ari bamwe mu bantu badasanzwe cyane twari dufise muri Buja Flavor, ndetse bakoze bimwe mu bintu bidasanzwe, aho indirimbo zabo umuntu wari wese ashobora kuvuga yuko ari zishitegerezo ndetse zishobora guhera mu mitwe y'abantu. Ariko uko vyagiye bigenda kose, inyuma yuko lolilo ndetse na Big Farious bavuye mu gihugu bakaja hanze y'igihugu nace cyane i Burayi, igaruka ryabo ryaje ririmo utubifu, ndetse dusanga abana bahanzi bose haba Big Farious canke se lolilo bose barahinduye amazina, mu gihe Big Farious yaje yitwa Big Fizzo, lolilo nawe nyene yaje nawe nyene guhindura izina hanyuma yiyita Rizzo. Tutovuga rero inyuma yuko yiyise Rizzo, feedback yari no zina ntabwo twavuga yuko iryo baryara teye intambwe cyane cyane muri music, kuko twagiye tubona buke umuhanzi lolilo atera asubira inyuma, ari navyo vyaje gutuma aririmba ano majambo adasanzwe, nyota yangu. Asa nk'uwavuga nk'udakunda cyane ko ibikorwa vyiwe bitariko birakundwa nk'uko byari bitegekanijwe, nubwo wewe yakora bidasanzwe. Ariko kuva mu mwaka wa 2015 Diamond Platnumz yaje guhindura izina yitazira Simba nyuma yo gukora indirimbo Utayipenda, kandi n'umuhanzi yaramaze kubakundwa cyane mu gihugu cya Tanzania. Ibiro ni navyo vyaje gutuma uno muhanzi Nasor Salum Niyonzima nawe ava kuri lolilo ava no kuri Rizzo, nawe nyene yita Simba, aho neza na neza mumaze kuba mubibona nko ku ndirimbo wale yaje guhindura, ndetse dutangura kubona izina rya Simba na cyane abantu bamwe n'abandi batangura kuyumvira ati ese hoba harabaye kopi ko tuzi lolilo yarasanzwe yitwa Rizzo, ni vyaje gute kugira ngo yiyitse
lolilo, hanyuma ave kuri lolilo aje kuri Rizo, ave kuri Rizo aje kuri Simba. Mugabo icyo tuzi cyoco nuko Diamond Platnumz ariwe yari yaratanguye kwita iryo zina mu gihugu cya Tanzania, ariko amaze kuza mu Burundi naho uno muhanzi yaje nawe guhindura rino zina, noneho dutangura kuba tumenya lolilo, dutangura kuvuga Simba, ndetse mu mwaka uheze muziko yasohoye rebo yiwe anayitirira iryo zina Simba Gang. Ariko reka tugaruke cyane kuri no muhanzi nawe Bizimana Abubakar Karoma ari wese tubi, aho nawe nyene kuno munsi yagiye yita amazina. Hariho Satirice di Burundi Magonde yataziwe na Fabilove inyuma yuko yaravuye mu gihugu cy'u Rwanda, yitaziye maréchal. Izina naryo ryari rifise umuhanzi w'igikoko, umuhanzi adasanzwe na cyane we Femi jabat, ariko nawe yaje kwitazira rino zina rya maréchal. Ariko kuva ku itariki 9 z'ukwa kabiri 2020 no mwaka twaje kubona nawe nyene yahinduye izina ayita irindi zina tutari dusanzwe tumenyereye, naryo akaba atari irindi, intare batinya. Intare batinya nyuma yuko igiteramo ciwe na Big Farious naco cyaje kwanka uno muhanzi Big Farious avuze ati je ntabwo ushobora kuja muri kino giteramo. Ibi ni bimwe mu bintu uno munsi tushobora kuvuga ati intare batinya na Simba mbese bitandukaniye hehe. Ugerageje kuba turaba dushira muri tradition, izina ni ryarindi nyene, kuko intare ntabwo uvuga ngo biratandukanye na Simba canke Riyo, uretse yuko yongeje ko batinya nabwo bondi intare ni Simba nyene nkuko tuba tubizi wanaogopea au wanaogopa bisa nkuko nawe nyene ubona yuko dino zina risa niriko riribwa buke buke, kuko intare batinya ni intare murumva yuko ari ibintu bimwe, ariko byose igikuru nuko tuba tubona yuko izina nyene guma ari zina. Ese nino zina nyene kuva mu bwana yaharanira ni canke ni izina we nyene abona yuko ryari rimukwiriye. Ivyo ni imwe mu bintu umuntu wese ashobora kubabona bikamucanga cyane muri ino misi tuba tugenda tubibona amazina agenda hindagurika mu star. Umuntu akiyumvira ni yahe mpamvu, ariko iki ntabwo ari ikintu kinini ya gose. Icyo tuzi nuko lolilo ari lolilo, satubi ari satube, yandi mazina ntabwo tuyamenya mu gihe umusari ariko ayaharanira koko by'ukuri. N'ahandi ho umuntu ashobora kuvuga ngo ibintu bimeze uko nuko uwari wese nimba yo kwita intare batinya ariko yoharanira iryo zina, hanyuma Buja Flavor ikabandanya itera imbere, ndetse n'abana lolilo kwita Simba nawe ni burenganzira bwiwe, ariko niko twabona ari haraniye, noneho music ikabandanya itera imbere. Ikarenda basaye musangize ino video, subscribe kuri channel YouTube yacu kugira ngo muze muraronka amakuru atandukanye cyane muri Buja Flavor. Hanyuma umuziki tubandaye tu supportinga tugeze aho twese tuba twifuza kugera, kugira ngo ejo cyangwa hirya y'ejo tuzobona Buja Flavor yarahindutse, twifise ukundi kuntu. Naho byo kuvuga ngo intare batinya, igikuru nuko bo haranira iryo zina, canke se tukabona Simba kuko ni ryarindi nyene intare, wita maréchal, wita general, wita noneho tukava kuri runo rugendo tugashika ku rundi. Reka rero ndagusabe nkuko namye ndakubwira, utaragira subscribe kuri channel YouTube yacu ubigire, kugira ngo tubandanye supporting umuzika wacu, dusapondika ivy'iwacu, duteza imbere ibyacu nkuko vyama. Ibihe vyiza rero nagahwane, mugumane natwe. Thank you.